guhimbazwa no gushima by'umwami. Reka duhaguruke kandi dusenge. Data uri mu ijuru, twokunze kuvuga nka Korneliyo, turakoranye imbere yawe kugira ngo twumvirize kandi twakire ibyo ushaka kutubwira n'ibyo waduteguriye. Mwami dukunda, ndagusabye manuka, fata ikibanza hagati muri twebwe. Watanze isezerano ngo nzoba hagati muri bo, nzoba Imana yabo, nabo bazoba abantu banje. Mwami dukunda, kwabaye gushika ubu turaba ku mahirwe yacu. Turagusabye ngo udufashe, uduhezagire, ugarure byose kandi ushimagize izina ryawe. Turagusaba ngo ufate amakoraniro munsi y'uburongozi n'indero ya mpwemu yera, birukire kuri twebwe. Mwami, ingo ku byo wemerewe byose, natwe tuzoza tuzoronka ibyo twemerewe byose. Mukiza dukunda, utugirire ubuntu, amaraso yawe y'igiciro adupfuke kandi ubuntu bwawe butubere nk'igitsibo. Mwami dukunda, wahishuye ijambo ryawe, hishura ubu rero ikiganza cyawe cy'ubushobozi. Amen. Ndabigusabye kandi twese turabigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turashobora kwicara. Turashimira cyane umwami kubwo amahirwe yose turonka yo koza imbere yayo kugira ngo dusenge. Tukaza tukinjira imbere yayo nta makoraniro aho tudahezagirirwa. Buri jambo ryose riratubwira kandi riba rifite icyo rishaka kutubwira. Nk'uko nabivuze mu isengesho, nimba Imana ishikiriye ibyo yemerewe mu buzima bwacu, natwe tuzoshikira ibyo twemerewe byose. Rero ibyo ishaka kubona bizoshika kandi bizoba. Ibyo ishaka kubona bishika bizoba. Je ku bwanje nari naryamye mu gatondo nka saa 9 z'ijoro, nagenderewe bimara umwanya muremure, mu nyuma natekereje kwikuramwo n'inguvu, ariko nanezerejwe no kugira iryo tiro rike. Ikintu nyamukuru ni uko abantu bashobora gusohora ibyo bafise mu mitima yabo, hanyuma tugashobora kubafasha. Ijambo iyo twumvise ritanguza ni rimwe mu masezerano adasanzwe ay'Imana yatanze. Aravuga muri Yesaya 46 umurongo w'10, mpera ku itanguriro nkavuga ibyerezo, ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitaraba. Nkavuga n'imigabo yanjye izohama, kandi ibyo nzogomba byose nzobishitsa. Amen. Yesaya 46 umurongo w'10. Rimwe na rimwe dukoresha ijambo ngo ndategeka. Birashoboka ko atagikomeye kiba kiri inyuma yabyo, ariko igihe Imana itegetse, aho rero ubushobozi bwayo bwose n'inkomezi zayo zose ziba ziri inyuma y'iryo jambo. Igihe ivuze birasohoza, igihe itegetse ikintu kiba kirashikaho. Igihe yavuga ngo umuco nubeho, umuco wabayeho.
igihe yavuga ngo isi nimeze ibimera n'ibiti n'ibiriko byose, uko niko byagenze. Ibintu byose yavuze birashika, byarashitse. Mu kanya hari ibyo niyumviriye ko turi ngaho kugira dusenge, kandi nta nkeka turagira ikintu ku mutima icyo gusaba Imana. Kandi turabizi yuko igihe umwami yagendagendera hano ku isi, abantu baraza kuri we hanyuma bakamusaba gusa, we umwami akabasaba gusa bisanzwe, akabaza ngo ushaka ndagukorera iki? Kandi abo bantu bavuga ibyo bakeneye byabo, hanyuma umwami nawe akabibaha. Igihe tuba dukoranye kugira ngo dusenge kwino saha, ubwo rero aratubaza, akubaza wewe, akambaza nanje ngo ushaka ndagukorera iki? Dutegereza kuba tubizi, kuko Imana ntishobora kutwishyura, kutwumvira ikatwishyura kiretse ngo iyo dusenze ibintu tukavuga ibintu 100 byose, ariko iyo tuje dusaba ikintu kimwe, dushaka ikintu gitumbereye kimwe, dushaka imbere yayo, isengesho ryacu, amasengesho yacu ategerezwa kuba harimo icyo tugambiriye, icyo dusaba dutumbereye, icyo tuzana tukazicara imbere y'umwami wacu. Abanyamibembe baravuze ngo dushaka guhamanuka, abahumye bavuga ngo dushaka kubona, abamugaye bavuga ngo dushaka gutambuka, abahona bavuga ngo dushaka gukizwa, abagwaye bavuga ngo dushaka gukira indwara. Misi yose byaba ari byo basaba bitumbereye, nibyo bashikanira umwami. Uyu munsi aratubaza ujewe nawe ngo ushaka ndagukorere iki? Naho arashobora kuba ibyifuzo bimwe dufise, ariko sibyo biba bikwiye, ahubwo birakwiye ko uzana ikibazo ca mbere, umubabaro wa mbere uwo dushobora kugira, uwo je nawe nshobora kugira, uwo niwo dushaka kuzanira umwami. Ndabizi yuko mfatiye kuri jewe yuko impumyi yari ifise n'ibindi bintu ku mutima, ariko ibyo yari yitwararitse by'ubwa mbere na mbere kwari uko ngo nshaka kubona. Uw'imibembe nawe kumbura afise ibindi bibazo, ariko imibembe yiwe cyari cyo kibazo ca mbere azana, yakishikaniye umwami. Kandi niko bimeze no kwino saha, natwe turashaka gushikana ibyo ibyuhangayikishije bya mbere ku mwami. Yaba jewe, yaba wewe, yaba uyonde, ntushobora kubwira uwundi ngo sengerebe, ngo sengera ngo nebe. Ibyo bitegerezwa kuba biri ku mutima wacu, arimo nabice ku mutima yacu. Jewe nitwaretse ca mbere ku mutima nuko Imana jewe yongira umwana w'Imana nk'uko byanditswe muri kino gitabo, bivuze kuvuga Bibiliya, kandi akatugira twebwe twese abana b'Imana muri abo ishobora kwishimagizamo. Amen. Abana b'Imana abo ishobora kwemerezamwo ijambo ryayo kandi igahishura ikagaragaza ubushobozi bwayo. Abana abo ishobora kuvugisha igihe Imana yagendagenda hano, igihe Imana igendagenda hano ku isi, irakeneye ibirenge byawe n'ibirenge byanje n'impwemu. Igihe ishaka kuvuga irakeneye umunwa wawe, irakeneye n'umunwa wanje. Igihe ishaka kurambika kw'ibiganza irakeneye ibiganza byawe, irakeneye n'ibyanje. Amen. Yiremeye umubiri, amen, muri uyo ishaka kwigaragarizamwo hano ku isi. Nk'uko nyine Imana yishuye muri Kristo, uko nyine niko na Kristo ashaka kwishura mu ishengero, kandi biciye ku ishengero. Amen. Kandi Mwene Data Branham yabivuze buryo bwiza, aravuga ngo Imana yarungitse Kristo
ngo ariko yari muri Kristo kugira ngo yemeze ijambo. Amen. Kandi ibyanditswe nabyo biravuga ngo Imana yari muri Kristo kugira ngo yeyuzuze n'isi ubwayo, kandi iravuga ngo nimba Imana iturungitse ngo iri muri twebwe kugira ngo yemeze ijambo iryo tuvuga. Amen. Kandi bijanye n'ivyo imbere muri byo turizera Imana, ariko ntituragira ibyizigiro bitagira aho bigarukira muri yo kugera aho yoshobora kuduha ibirengeye kure ibyo mbere tuba twubahutse gusaba ngo tutakambire, kuko Pawulo abivuga muri ubwo buryo yuko ngo Imana ishoboye gukora ibirengeye ibyo tuyisaba n'ibyo twiyumvira, nk'uko biri mu Banyefeso 3:20. Ntitunazi imbere ibyo dukwiye gusaba, kandi Imana inaduha ibirengeye iyo tuje imbere y'inyunga zayo mu kwizera. Ishengero ry'Umwami ritegerezwa kandi rizogarukanwa mu miro y'ubwa mbere. Inyigisho yategerezwa kubanziriza ibyo bintu byose kugira ngo abo bose bari i Babuloni bashobore gusigwa inyuma, batandukanywe, hanyuma bashirwe ku ruhande. Hanyuma haravugwa ngo mwebwe bantu banje, sohoka muve muri bo, nimwitandukanye, nimukore ku kintu na kimwe gihumanye. Abikorino ba 2:17. Ico ni ikintu kimwe gusohoka, ariko hamwe n'ico hari ikintu cya kabiri kiba kitarashika, ni kuvuga ngo gushigwa mu gikorwa, guhezagirwa n'Imana kugira ngo dushobore kwakira mu mwuzuro biva ahera hayo, nk'uko byari bimeze ku ntango, uko niko bizomera no ku iherezo. Imana yari yatondetse byose ku bw'ijambo ryayo, yari yarasize umunwa w'abakozi bayo kugira ngo ishobore gushira imirongo itandukanye ya Bibiliya bihuje nuko ibihe byatera imbere mu buryo bw'imwe mu ico gihe, na cyane kugira ngo ibibwire ubwoko bw'Imana. Ni nako yabikoze muri kino gihe. Hanyuma haza ugusukwa gukomeye kwa mwe muyera. Murabizi, rimwe na rimwe turavuga ibyo tukabivuga ko umwe akaba afise uko abibona, ubundi afise ukundi kuntu abibona, ariko igihe ibyo bishitse, igihe ibintu ibyo bintu bibaye, aho rero ntituba tugifise ivyiyumviro cyangwa ko tubona ibintu, tuba dufise ico kintu ubwacu, ni kuvuga umwimenyerezo hamwe n'Imana. Ariko hamwe n'umwimenyerezo, igihe ibyo bishitse kuri twebwe hamwe natwe, kandi biciye kuri twebwe, ntituba tugifise uko tuba twobona ibintu ku mwimenyerezo, ahubwo tuba dufise uwo mwimenyerezo nyine ubwawo, kandi ibyo nibyo twitwararitse. Turanasanga mu butumwa bw'abantu abafise uko babona ibintu, ngo kubera ko Mwene Data ngo yavuze ibintu ukuntu kanaka ahantu kanaka, hanyuma ntibanarabe ibindi bintu byose yagiye aravuga. Ni igihe gusa, igihe dufashe ibintu bijanye n'ibiriko biravugwa, niho tugira igihagararo ciza, kandi turakeneye igihagararo ciza. Bitameze nk'uko tuzoca ku ruhande y'intego. Uko biri kose bende ku mutima guhera ku ntango, kuba no bafise igihagararo ciza biciye gutangaza ijambo ry'Imana. Sindabizi impamvu, ariko ibyo nabihawe uko guhera ku ntango, kandi murashobora kubyizera, mukabyizera kugira jambo mvuze. Jewe nategerejwe kwihweza guhera nategereje kwihweza ukunyerera mu buryo bw'imwemu kwa mbere neza, inyuma muri Abrahamu agitaha mu buryo butangaje, ku buryo bw'uko mu buryo budashobora no kuba bubereye. Jewe nagiriwe ubuntu n'Imana kugira ngo mbone inzira
inzira mve mu madidani. Imana yampaye ijambo ryayo nk'itara ku bw'ibirenge byanje ku bw'ubuntu. Kandi aravugwa ngo ni gute mbega umusore yo tuma inzira yiwe ibigororotse. Inyishu nayo niye ngo niyahagarara gusa ku ijambo ryawe. Mu Zaburi 119:9. Ni gute mbega uwizera, ni gute wewe, ni gute jewe twoshobora gutuma inzira zacu zitagira ico zagirizwa. Inyishu niye nitwahagarara ku ijambo ry'Umwami. Kandi uyu munsi tukoraniye hano, ndashobora kubivuga, ni mu muzenge nk'umuryango. Turi umuryango w'Imana, dufise data, kandi data wo mu ijuru. Ibyo ibiduhuza byo hano mu isi ntibikiri kure nk'ibidufatanya mu buryo bw'imwemu, kuko ibyo ngaho ku isi nyine nibyo hano ku isi, ibyo mu buryo bw'imwemu nabyo birahoraho. Ariko ni iby'ukuri guhera mu ntango hari ibintu bimwe bimwe byagiye byinjiza, kandi mu buryo buteye amakenga byashika neza bigashika hagati imbere hagati ku mutima w'ibintu. Ndiyumvira cyane cyane kuri ya mugabo uriya Mwene Data yavuze, sinzi inshuro yabivuzemwo mu butumwa. Uwo mugabo yagerageje kunyemeza inshuro nyinshi yuko Mwene Data ngo yari Yesu Kristo ubwiwe. Nagize ubwoba, sinari nzi icyo nkwiye kwiyumvira, n'icyo nkwiye kuvuga, n'icyo nosaba. Umuntu yari atari gusa umunsi umwe, ariko yari inshuro nyinshi ari kumwe na Mwene Data. Uwo mugabo yarapfukamye, apfukama ku viyo ry'iburyo, atutara ikiganza ciwe cy'iburyo ngo kugira ngo agerageze anyemeze ngo yuko ngo Mwene Data ngo yari Yesu Kristo. Murashobora kwiyumvisha, Imana yampaye umutima wuzuye urukundo, sinshobora kugira nabi umuntu n'umwe. Ibyo ntibiri mu byo nkora, ahubwo ni ukwemera ko bangirira nabi. Mbere n'igihe noshirwa ku giti cyo kumanikwa minsi yose nguma mbona ineza, mbona iciza. Je naco nobikora ko Imana nuko nyine yandemye, jewe simbona ikibi, ahubwo mbona iciza. Ariko aho rero byari bimaze kundengera, aho byari bimaze kurengera. Ndabwira Mwene Data ati ba uwiyumvira neza, ba ukomeye, ibaze yuko twese turacari abantu. Kandi ko na Mwene Data nubwo yari afise umuhamagaro ukomeye uri hejuru cyane n'ibintu by'ubushobozi ibyo Imana yakoze mu buzima bwiwe, yari umuntu. Ntiyashaka na gato ngadeke ngo mvuge. Murabizi igihe abantu bacitse abadurumu ntibugishobora kubafasha, ntibishoboka. Ijambo ryose rero risa nk'amenga ntaco rimaze. Nashaka kuvuga mu buryo bw'umuntu, ndamubwira ati gusa ndiye ari umugabo afise umugore, uko nyuma ya byose yarafise umuryango, yaravutse, umugabo yarafise nyina na se wiwe, ibyo bintu byose turabizi ko yarafise abana 4. Naramubwiye ati ba nk'ukomeye, iyumvire ku by'ukuri iravuga. Hanyuma uwo mugabo yashoboye kuvuga ngo ego, ngo nibanga, ngo nikinyegezwa, ngo cyo utaramenya. Hanyuma namubwiye ati Mwene Data, jewe sinshaka kwigira yuko nzi amabanga yose, ariko ayo mabanga ayo ndayazi. Hanyuma ikiganiro caragiye kiragira kure, aho namubaje ikibazo ati mbega uremera ubumwe bw'Imana? Arishura ngo ego. Hanyuma ndamubwira ati ushaka reka kuvuga yuko nimba wiyumvira yuko ari Yesu Kristo, uriyumvira yuko yari Yehova mu isano rya kera, ni ukuvuga umuremyi? Hanyuma arishura ngo ego, ngo ndabyizera. Aho byose byamaze kurangira, aho rero imigozi yose yaracitse. Hanyuma nk'uko tubivuga mu Kidagi, mu mvugo y'Ikidagi ngo zabatsi, bivuga ngo birarangiye. icyo ushaka kuvuga kuri ibyo ni uko ikosa, ibintu by'ikinyoma byari inyigicwengetere birashika no
no mu migwi iri hafi cyane kandi ni guhera ku ntango kare murabizi kandi kumbure mwarabyumvise ku mabande naco gituma Mwene Data Branham yavuze ngo ndikuyemwo ndagaretse kuvuga ubutumwa kubera yuko abagenzi banje bari hafi bashaka kungira Kristo kandi biciye kuri ibyo bariko bangira antikristo kuko hari Imana imwe kandi n'umwami yapfuye ari ku musaraba igorogota hari ku musaraba igorogota hanyuma yaravuze ngo ntegerezwa ico kintu kugera heza kugishira hanyuma yatanguye kurira aravuga ngo mwami mfasha kugira ngo kino kintu ndagihera heze hanyuma Imana yaramwishuriye imwereka ko yari inzoka yari yaje hagati mu bwoko kandi yari yamaze gukwiragiza ubwo buryo bwo kuraba ibintu nk'uko kugira ngo itume ubukozi bwiwe budashoboka kuko abandi bose baca bategereza kuvuga ngo eraba ubu rero ngebe abigishwa biwe bamugize Yesu Kristo rimwe na rimwe biba bigoye kubitahura bigoye gutahura impamvu Imana ireka ibintu nk'ibyo hanyuma umwami mu mbabazi ziwe yaraje kuri we hanyuma aramusigurira aramubwira ati umviriza ati si irya mbere ibyo bishitse hanyuma baraje no kuri Yohana baramubaza ngo mbega uri Kristo umwami yarabafitiye nuko ikibabaje nuko abantu bashaka kuba bari hafi cyane y'ikintu hanyuma nubwo biri nk'uko bakaba bari munsi y'ubuyobozi cyangwa koshwa kubi kandi ibyo bitegerezwa kumanyugwa ibyo bitegerezwa guhagarikwa ntidushobora kuva ku ijambo ry'ukuri ry'Imana hanyuma tukagwa mu bugu tukagwa munsi yo gufatwa mu mwemu igoramye ngo tube munsi y'ubuyobozi y'iyo mwemu turashaka ko Imana ica umurongo utandukanya neza kandi niba mvuze ibyo bintu bibi nk'ibyo hamwe n'ibyo bintu byagira migoroba iheruka si uko ibyo bintu binezereza canke bimpimbara ariko nuko ibyo bintu birakomeye ibyo bintu birakomeye kandi birarura singishobora kumva ibyo bintu byose zakozwe ahubwo nshaka gusa ico Imana yakoze nta kindi kintu nkeneye ibyo bintu byakorewe aha ibyo bintu by'imwemu bikogwakogwa byategerezwa gusangangurwa nk'uko Isirayeli yabikoze hariya hamwe n'amareacteur arekura amabombe byose birarangira tugeze ahantu aho ubuyobozi ubwo ari bwo bwose bundi bushika ku ruhande murabizi yuko ivyo birashobora gushika bigashikira abantu bari hafi cyane y'umwami mwumvire kuri Yohana no kuri Yakobo ndizera ko ni babiri nibo bavuze ngo mwami ngo niwashaka turaza kumanura umuriro uvuye mu ijuru hanyuma umwami yarabeshuye ngo ntimuzi impwemu irabavugisha ibyo mbega ibyo byari beke mu kanya gato cyane hari ikintu gishobora kutugwako hanyuma ntitube tukizi ibyo turiko turakora igihe Mwene Data Branham yavuga yuko 9/10 y'ugusobanura ubutumwa bizosoka bivuye Tikson aho rero turibaza ikibazo ati ivyo mbega bishoboka gute twebwe nitwitwaretse ibyo bintu by'ibisobanuro kandi nimuzigira mubona ko dusobanura ibimatanijwe ndwi canke ko dusobanura imituragaro indwi nta kintu kimwe dusobanura ahubwo turindira ko bihimbara Imana gusohoza ibyo bintu byose kuko ibisobanuro byose biba ari iby'ikinyoma haba iby'icenda canke amajana 9 byose biba ari iby'ikinyoma turabizi gusa yuko Imana ntiyarongetse umuhanuzi wayo kugira ngo tubandanye gusobanura ibindi bintu ariko yarongetse umuhanuzi wayo kugira ngo ibintu biri mu ijambo ry'Imana bishobore guhishurwa ariko naho turashima cyane yuko abantu naho turamenya yuko abantu rimwe nimwe babura ukwihangana nibyo Mwene Data Branham yaravuze ibintu byinshi biyambaye ariko ibintu biyambaye ntibishika igihe wewe muntu muto na jewe akantu umuntu muto igihe dutanguye kubisobanura ibyo bintu bikomeye bishika igihe Imana ihambaye ibirikira bikora atari imbere y'igihe atari n'inyuma y'igihe
kandi nshaka kuvuga yuko nk'umwami mbega ni ikihe kindi kintu nokwipfuza nuko hoba umuriro mbega ni ikihe kindi kintu nokwipfuza nuko ku mutima twuba ku mutima w'igikorwa gikomeye cy'Imana ariko ndiziganya kugira ngo sinzane umuriro wanje bwite ku gicaniro cy'Imana ndirinda kuzana ibisobanuro byanje ngo ndabishire mu bantu ngo ndabashire mu kwitega ibintu bizobajana mu guhemukirwa no mu kubabara gusa oya ni kubw'ivyo abantu jewe muri kamere kanje sishobora kwisha mu bintu ibyo aribyo byose ahubwo negereza kurindira nkabona ibintu byose uko bitegereza gushika ibintu by'ibinezaneza gusa nifise ntacyo bitumarira ntacyo bikumarira turakeneye ubushizi bw'amanga 100% kandi imbere yuko ijambo ry'Imana ni ryo kwizegwa kandi 100% tugereza kurindira twihanganye ibyo hariho abantu benshi bashatse gukora ibintu bihambaye kandi namaze kubivuga hano igihe gito umugabo wa nyuma yari umugabo wo muri Australia izindi nshuro yari wo muri Afrika y'Epfo yamamagaye avuye mu Buhinde arambwira ngo uko nza guhonyuza ibirenge byanje ku isi y'Uburayi ngo ikanguro rikomeye igihe byose biraza gutangura mbega habaye iki igihe yahonyanga iyi si y'Uburayi yamuranyagaye nk'abandi bose nta kimwe cyabaye ndarushe n'ibyo bintu byose batangaza ibyo bintu byose abantu basezeranya kandi badashobora no kubigumya kubera ikirere bashobora kubisezeranya tugeze aho twohitamwo kudaha ahabwirwa ubutumwa umuntu n'umwe kandi nshaka kuvuga mu buryo bwumvikana yuko nta muntu n'umwe akwiriye kuvuga cyangwa ngo atembere avuga ngo Imana yamishuriye ibi n'ibindi birakwiye ko aho dushika aho nimba umuntu yumvira yuko ariko Imana yamuhishuriye nacandike ariko ntibibwire umuntu n'umwe byandike hanyuma bituzanire ndabibabwira twebwe ntituzobicira ku iteka ariko tuzopfukama tugure Bibiliya kandi ibintu mwiyumvire yuko Imana yabahaye tuzobicira kuri Bibiliya hanyuma dusabe Imana bivuye mu bwenge bw'imitima yacu kugira ngo iduhe kubonesherezwa kuvuye ku Mana ariko ubwo buryo bwo kugendagenda ngo n'amahishurirwa bisa ko hariho abantu bafise imifuko yuzuye agasohoka aha n'ahandi kandi ni ikintu ibyo ntibyubahisha umwami ahubwo bizungagiza ubwoko aho rero tugahagarara ngaho tukagerageza hariya tukavuga ngo nta kintu kimwe gitahura ngo nta guhishirirwa ngo ifise hanyuma uwo mwene data uwo mushiki wacu bafise guhishirirwa batondetse twarabibonye ejo n'uberuka umwami yaravuze ngo mbega nta mayerekwa yanyu bwite mwagize mbega ntimwakoze ibyo nyine ku bwanyu kandi hariho abantu rero baca bamiriza amaso bakaba bafise ibyo bibaza bariko barishamwo mu byiyumviro ubwo nyine nkuko nabyumvise ejo ku mugoroba bakaca babona umusozi munini hanyuma bakabona ibi n'ibindi jewe nta kintu na kimwe muri ibyo nitwararitse nugakunze kubona Yesu nashaka kubona mu bushobozi bwo kuzuka kwiwe ayo majambo yose asa n'ayubaha Imana ntayo ngishaka kumva ku ruhande rwacu turashaka kuba abugururikiye bose abugururikiye ibintu byose bivuye ku Mana binatu n'abashiki banje niba Imana yabamenyekanishije ikintu kanaka mbere ni byiza natwe kubitubwira ni byiza kubitubwira hanyuma kuvuga ati bene data Imana yabiduhishuriye Imana yaduhishuriye ibi turizera amahishurirwa ariko twizera yuko ategereza kuba avuye ku Mana nimba avuye ku Mana ubwo rero abafise intumbero nico bitumbereye ariko ikintu bisoza aho rero si nibiba ari umuguruka urimo ubusa gusa ahubwo aba harimwo ikirimwo haba harimwo urubuto haba bizana umugisha mu bwoko bw'Imana kandi ibyo nibyo dushaka gusaba Imana nk'uko atakekanya ko yadushirije ijambo ryayo uko niko turayisaba igikorwa nyaco camwe mu yera kugira ngo ntihabe ikintu na kimwe gishobora kuvugwa hanze y'ibyo Imana yavuze
Et nous n'avons pas honte. kandi ntidutegwa isoni zo kuvuga Les gens mangent un peu tard. yuko igihe abantu bariye bateba Ils ont effectivement un peu, ils sont effectivement un peu alloudis. Et cet alloudissement fait des baragira ijoro rêves efficaces. ijoro rishobora kuzanamwo indoto nyinshi. kandi salomo aravuga ngo ahantu hari imyitwariko myinshi aho ngo harimwo inzozi nyinshi, harimwo ibishika. ni mu musigozi 5:2 nako bimeze. ibyo kandi ntibishaka inzira ku isoko ya gikristo byo biruzuye. Il n'y a pas de besoin pour ces choses. ibyo bintu ntibibuze, birahari ari byinshi. icyo twe dukeneye ni ubuntu bw'Imana nk'abakomeye, hanyuma tuvuge tuti mwami turi hano, kura muri twebwe ibintu byose bitari gwawe, kandi utweshurire mu buryo bw'ubushobozi. munyemerere kandi some nihuse iri jambo ryo mu muhanuzi Yesaya 57 tuhereye ku murongo wa 14, hanyuma turaza gusenga. Yesaya 57 umurongo wa 14. kandi azovuga Faransa azotegeka. ubwa mbere bwo twabonye ko ngo ibyo negetse, ibyo mvuze birashika, birasoza muri Yesaya 56 umurongo wa 10. ubu rero naho aravuze Yesaya 57 umurongo wa 14. kandi azotegeka ati nimuharure mutunganye inzira, mukure ibitsitaza mu nzira y'abantu banje. Amen. kubw'ubuntu bw'Imana kumbure ibyo twarabikoze mu gice kinini mw'iyo minsi, abantu batanabibonye ko biba. rero ibitsitaza byose biri he? mbega ibituzibira byose biri hehe? ibiduhagarika by'ukuri si kunanirwa kwanje, si kunanirwa kwawe, ariko ni ibintu by'imwemu byinjijwemwo bikaduhagarika. hano turasoma muri Yesaya 57 umurongo wa 14 ngo ati nimuharure mutunganye inzira, mukure ibitsitaza mu nzira y'abantu banje. umurongo wa 15 ngo kuko uko ariko imwe iri hejuru isumba byose igize iba ahatazoshira, izina ryayo ni uwera. iti mba hejuru ahantu hera, kandi mbana n'ufise umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. umurongo wa 16 ngo kuko ntotongana ibihe byose, kandi sinokwama ndatse, kuko imitima n'ubugingo naremye byodendebukirirwa imbere yanje. umurongo wa 17 icaha ciwe cigono nico candakije, ndamukubita ndihisha ndaraka, yamara ashishikara gukikamira mu nzira ikundwa n'umutima wiwe. umurongo wa 18 inzira ziwe narazibonye, ngo nubwo biruko ngiye kumukiza mu Gifaransa, kandi nzomukiza, nzomurongora, nzoheruka kumwirurana n'abamuborogera. umurongo wa 19 ni jewe ndema ishimwe riva mu minwa yiwe, amahoro abe kuri kure no kuri hafi, nanje nzomukiza ni uhoraho agize. umurongo wa 20 ariko ku banyakibi umusobanuzi ngo abatagira Imana nta mahoro, ngo basa n'ikiyaga gihungabanye, abo amazi azungagiza akaduza ivyondo n'umwanda. umurongo wa 21 ngo
ariko abanyakibi bameze nk'ikiyaga gisuriranya umurongo wa 20 ko kidashobora guhwekera kandi amazi yacu azikurura isuri n'imyanda. Iri jambo ni jambo ry'ubushobozi, ntidushobora kwinjira mu idonido ibi byose kuko turashaka gusenga. Hano hariko havugwa inzira z'abantu bwite, kandi Imana yisha mu kuraka kwayo igihe abantu bagenda mu nzira zabo ubwabo. Imana iguma yinyegeje igihe tugendera mu nzira zacu bwite. Nigiye gusa tugendera mu nzira izo nk'abo yaturanije niho izo twishurira ikaduhezagira. Hano yaratanze itanga guhumurizwa gutangaje ku bijyanye n'Abisirayeli, kandi no kuri twebwe natwe iratubwira ku murongo wa 18 ngo inzira ziwe narazibonye, ngo nubwo biri uko ngiye kumukiza nzomukiza, ngo nzomurungura, nzoheruka kumwirurana we hamwe n'abamuborogera. Imana ntishaka kurihisha nk'uko abantu barihisha, ariko ishaka guhumuriza abo bababaye. Hezagire abo bababaye. Twese turababazwa imbere bikomeye kubwo igikorwa c'Imana. Ntidusa n'ikiyaga gisuriranya imyanda kizana ku nkombe. Sindabeze muri mwebwe abo baba barabaye hafi y'inkombe y'ikiyaga. Igihe niyumvira ku bakundwa bacu bo muri Suisse n'imisozi myiza iri aho, ndibaza mbega mwaragiye ku kiyaga? Nimba mwaragiye cyane cyane ku kiyaga cy'iburaruko, hanyuma mukaraba ari amazi yo hejuru nayo hasi, murashobora kubona ingene ari amazi yo hejuru. Amakamyo menshi aca hafi y'inkombe, ngene ahaca hanyuma agapakira ibintu byose bishoboka n'ibidashobotse. Narabye kubera yuko ndakunda cyane ikiyaga, kandi nk'uko nyine nkunda n'imisozi, kubera yuko Imana niyo yaremye ibyaremwe. Ariko ibyo biba bifite ibintu byinshi bimbwira, cyane cyane kuri kariya kazinga ka Fanoise, aho naraba ingene mu gitondo inyuma yuko amazi yo hejuru abe yarenganye, ikamyo ikimodokari caca hafi y'inkombe bagapakira haba ariho imyanda, ibicafu, ibintu byose bishoboka n'ibidashoboka. Byose byaba byaterewe mu kiyaga bikuye mu mato, byose bigaterwa ku nkombe. Hano rero umwami aravuga ku murongo wa 20 ijambo ryayo, ariko abanyakibi basa nk'ikiyaga gisuriranya, kuko kidashobora guhwekera, kandi ngo amazi yacu azikurura isuri n'imyanda. Ku murongo wa 21, nta mahoro ku banyakibi, niko Imana yanje igize. Mbe bimeze gute? Ubwabo bahungabanye, bazana guhungabana aho bacitse hose, nta mahoro bafise, bazana umudurumbanyo ahantu hose bageze. Umuntu wenyene ubwiwe yabonye uburukiro mu Mana, akaruhuka ibikorwa byiwe, uwo muntu mu by'ukuri azoba yakaka akwirageza ukuruhuka. Umuntu afise amahoro hamwe n'Imana azogira amahoro, kandi nawe nyine ubwiwe nk'uko umwami yabivuze azoyagira. Yaravuga ngo igihe mwinjiye mu nzu, ngo iyo nzu muyiramutse amahoro, muvuge ngo amahoro abe kuri ino nzu. Muhezagire abanyamahoro, muhezagira abakurikira amahoro. Kandi twabisomye mu Banyefeso 2 yuko Imana yakuyeho uruhome rwo kudutandukanya, yagize umuntu wa kera amugira umuntu musha, akurikirana amahoro. Amen. Niwe mahoro yacu, niwe kigongwe cyacu, niwe gakiza kacu,
niwe byose muri byose kuri bwacu. Ibyo nkeneye, ibyo ukeneye tubisanga nk'uko byose mu buryo bwuzuye muri Yesu Kristo umwami wacu. Mbega uba warageze mu buruhukiro bw'Imana canke urahungabanye? Umuntu ahungabanye abasa n'ikiyaga gisuriranya, kandi ndababwira yuko nta muntu n'umwe ashobora kumuhanga. Igihe haje igihe igihe amazi ameze uko, ni byiza kuja ku ruhande, kuko igihe kiraza kigatwara ibintu byose biri mu nzira yabyo. Twarabyumvise yuko ngo yatumye haba inzuzi zirenga imipaka, habaye umudurumbanyo mu mazi, ni nako abanyakibi bigenda. Murabezi hari ijambo muri Yeremiya, kumbure sinza guhita ndaribona, ariko aranditswe ngo hariho abanyakibi hagati mu bwoko bwanje. Mbere mu mwana amaze kubisoma nugakunze kwabona, bitegereza kuba biri ngaha iburyo muri no Bibiliya. Nibyo yego, kumbure sinza kubibona, ariko kuno mugoroba ndaza kuhabona. Ashobora kuba ari muri Yeremiya gice c'indwi. Hategereza kuba ari ahantu kanaka aho avuga ngo hariho abanyakibi mu bwoko bwanje. Ego ateza kuba ari ahantu kanaka. Kumbure mwobibona igihe two turasenga, kuko rimwe na rimwe twiyumvira ku bizigirwa, ntitwiyumvire yuko Imana ibwira ubwoko bwayo. Imana ntibwira abantu batumviriza ijambo ryayo, ariko ibwira abashaka kuyumvira. Ni Yeremiya 5 umurongo wa 26. Urakoze cyane. Yeremiya 5:26 muti, kuko mu bantu biwe abonekamo abantu b'abanyakibi, baratega nk'uko abatezi b'inyoni batega umutego bagafata abantu. Ntidushobora kwinjira muri no bintu nimba abanyakibi bari ahantu bateze ahantu kanaka, ntibazodufata jewe nawe. Ariko igihe yavuzwe ngo bari hagati mu bantu banje, kwaboneka mu bantu banje, hano haravuga ngo mu bantu biwe, mu bantu banje haboneka mu banyakibi, ngo baratega nk'uko abatezi b'inyoni batega. Kandi murabizi neza yuko twebwe abahungu, jemva mu misozi mu Kirundi, twese twagiye turafata imbwebwe n'ibindi nk'ibyo, twatega imitego, hanyuma tugatega, hanyuma tukitonda cyane. Igihe imbwebwe yaba ifashwe, igihe umutego waca wiyugara, igihe imbwebwe yafatwa umutego waca wiyugara, hano ijambo ry'Imana tubwira ku murongo wa 26 ngo ko habonekamo abantu b'abanyakibi mu bantu banje, baratega nk'uko abatezi b'inyoni batega, ngo batega umutego. Ego baratega bakaza. Igihe rero biyumvira yuko ari kintu bagira bafate, ubwo rero niba bacinyegeza, ubwo rero baca babona ko bakomeye gusumba abandi. Uzubona ubwo nyene baje ugahita ubumva, mbega ibyo bintu ni beki, ni abanyakibi. Ni umwana by'ukuri w'Imana ntazoba ari umutezi, kandi ntazigera atega imitego uyundi. Ntuziyumvira ngo ngiyaba gusa ntushobora kumufata. Umwana w'Imana azonezerwa yuko Imana twese yatugiriye ubuntu, kuko twese tubayeho kubw'ubuntu, kandi ushaka kuvuga ngo umuziro wayo twaronse ubuntu ku bundi. Ariko byose bitegerezwa gusoza. dutegerezwa kumenya ibintu nyamukuru, impamvu nyamukuru yo
kubona abahanuzi no mu isezerano rishasha no ku bw'ishengero ku murongo wa 26 muri Yeremiya5 kuko mu bantu biwe habonekamwo abantu b'abanyakibi baratega nk'uko bateze inyoni batega umutega bagafata abantu. Mbega muramaze kubona yuko iyo bashaka kubatwara mu biganiro hanyuma akaba arimwo imitego irimo kanaka rimwe na rimwe bakaba mbere banashaka bakaba bafise mbere n'aka mikro gatonyi mu mufuko bashaka kubifata kubafata amajwi mu gihe mutaba munabizi bakaba bafata amajwi. Je ndamaze kubibamwo nkabona ku kanya kanyuma nkabona ibyo bintu ko bimeze uko hanyuma ndashaka kubabwira aho niho nagize ingufu zo gufata ico kintu hanyuma ndafata iyo kasete mu biganza vyanje. Hariho abanyakibi agati mu bantu banje baratega imitego ego hanyuma turabifata. Nimuhangayike, Imana irafise abayo kandi nta wundi. turashaka tube nk'ubwoko bwayo, turashaka kubandanya kwigirira icizere n'imitima yacu yose, tugende imbere mu kwizera. Turasoma aya majambo kugira ngo dushobore kwigenzura twebwe ubwacu aho tugeze. Nivyo mbega turahungabanye, mbega twoba twatawe ku nkombe hamwe n'imyanda n'isuri byose, mbega turi abantu batega imitego tukaba turindiriye ko umuntu ayigwamwo, canke turi abana b'Imana barogwa namwe mu w'Imana bomvira bakurikira inzira y'Imana kandi basengera bene data n'abashiki babo. Ibyo ni ibintu dushobora kandi dutegerezwa kwemera nko kwigenzura mu mutima nama wacu, tukavuga tuti mwami mbega ndi hehe, mbega mpagaze he, kandi aduhe ubuntu bwo guhagarana nayo. Kandi umwami aravuga ngo nimba nshaka yuko agumye ahagaze ngebe wenyine ubwiwe aradufasha kandi azobana natwe. Aravuga ngo umugambi wanje uzosohoza. Ntivuga gusa ahubwo irategeka kandi ijambo ryayo ni itegeko. Ni itegeko. Murabizi igihe umuntu atanze itegeko riba ari itegeko nyine, ntikuba ari gusaba ahubwo riba ari itegeko. Kandi Imana yatanze itegeko biciye ku ijambo ryayo, kandi ni kuri iryo tegeko iryo twese tuza gucira bugufi. Ni itegeko riri hejuru cyane twahawe, kandi Imana ishaka kurongora byose mu buryo bwiza. Hahimbazwe kandi ishigwe hejuru izina ryiwe. Amen.